Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristu. Ndabaramukije cyane gose mwese suwe kandi guhura no musi numvise mfise ku mutima kuyaga ko tuyaga kuvyerekeye kuri sujet nibaza kuri sensible washaka ishobora no kuba irimwo confusion kukuta n'ama interpretation atandukanye kubisobanura bitandukanye harimwo n'ubwoba kuvyubahuka mugabo numvisemwo amahoro numvisemwo conviction kuza ngaha ngo ndabisangire namwe vyerekeye kumva ijwi ry'Imana. Ni n'ikintu iyo ndaciyumviriye iyo kinjemwo nkabwira iyo conscience nkumva umenga ndagihagazeko kugira ndakimediteko ndaciyumvireko cane ko gishoboka ko n'ukuri ndacemera numva nca ngira amashimwe yandi mashasha bifatiye yuko mbona iyo tuvuze ngo Yesu Kristo n'umucunguzi wacu turashobora kubivuga kubera nyene nivyo yaradupfiriye ku musaraba n'ukuri yaratanze yatugiriye sacrifice sinzi ko nakivuga mu kirundi mugabo ni yaratwitangiye uko atawundi muntu yotwitangira. Haleluya. Ni Imana yonyene yaje mu rukundo rwayo kugira iducungure. Amen. Rero mugabo ntanguye kuvuga ku kintu co kumva ijwi ry'Imana, jewe personnellement iyindi ishimwe rice riduga rindi ni kubera nabaye je ndibaza kuva nkikiri muto cane nari umuntu numva amajwi menshi muri jewe, numva amajwi kandi rero avuga cane kandi nemera cane gusumba ayandi majwi canke amajwi y'abantu mbona y'umuntu w'inyama n'amaraso canke umuntu ari impande yanje, yari kandi amajwi yavuga umwanya wose. Rero nico gituma kuba naramenye narasomye kandi n'ubu numva ari n'ikintu nguma nyotegwa umwanya wose kumva ijwi ry'Imana. Ni ikintu gisubira kandi kunyibutsa aho navuye, ni ikintu kimpa ishimwe rindi rishasha kubera ico kintu niyaba ari ahantu shetani yari yaciye kugira amwe avuga ngo umusuma ngo aza kugira ngo yice atikize vyaca cane ngaha. Ndamaze kubabwira ukungene nari mfise nk'ivyiyumviro kenshi vyo kwiyahura canke ibintu vyambwira ndi mubi canke ukungene vyo vyose vyari vyimviro vy'indani. Ndakubwiye ko niyo wewe muntu wonyama n'amaraso wo waza ugacumbwira ibintu ikintu kiri contraire gihushanye nico numva muri je nico kijwi numva muri jewe sinashobora kuvyemera, sinashobora kubifata kuko ico cavugira muri jewe tureke ko casemerera mugabo numva kifise uburemere bunyankira gufata ico yundi yovuga. Urumva ndiko ndifata ukivuga ko bica ndumva amashimwe ariko arandugamwo yandi mashasha kandi sinzi igituma sinzi je nyene nibaza ko ari hamwe nyene urahibana uri wenyene kuko ni n'ahantu hateye ubwoba canke wumva kandi ndibaza ko ico kijwi ca shetani kiba kiri muri wewe je ndacita n'ukuri cambere kijwi ca shetani umva sinshobora kugiha irindi zina kubera ni ikintu cashobora kungira mu tuntu duto kibesha cari caciye ahantu nyene kizi yuko aha ndagufata. Rero ugaca usanga ni n'ahantu maramara kandi ubona ko atanumwe yonakwemera unahavuze. Biranateye n'isoni kuko urumva sinshobora kuvuga ngo naka yambwiye canke wumva naramaze n'umwanya mvuga ni jewe mvuga, ni jewe niyumva, ni jewe niyumvira mugabo aho niho shetani wa wundi aza ngo yidegiza yihindura ngo mu marayika w'umuco niwe ashoboye kuza yidegiza agira nk'uko ari twebwe, nk'uko ari wewe uri kuravuga, nk'uko umenga ni ijwi ryawe. Je rero ico ni ikintu nabayemwo mugabo ntarinzi gushika menye ntangure kwinjira mu vy'Imana n'ukuri nsanga ndiko ndavuga wow
cyo urumva ntiyari jewe, amen, aho hoho rero uca ubohoka, ntiyari jewe, urumva ukumva ko atari wewe, kuko icyo kintu haba iyo majwi nayanje nuko iryo jwi ayo majwi yavuga rimwe numva ari jewe nibwira ngo ndi mubi, mugabo aho yari umwanya muto, umwanya mwinshi yari uri mubi muri jewe, haza ngo canke nkaba ndiko ndagenda nza numva nk'ijwi rimbwiye ngo niwite imbere yo muduga. Urumva ko camvugisha yari conversation, yari umuntu, yari ikintu c'indani twari tubana, kandi umva yari nukuri gishitani cari muri jewe, kandi kizi neza ko ubu nize ko tugendana, nacemereye ko kimbwiye, ahubwo numviriza kandi nkabikonsidera, naho ku buntu bw'Imana hariho byinshi bitanshikiye, kubera nk'ubu sinzi maze n'iminsi niyumvira ukungene ninampagaze ngaha ninafise ubuzima ari uko Imana yabishatse, ari uko Imana yavuze na Deje ntiharagera kugenda. Iryo jwi ryari ryashatse, shetani yashatse ko ngenda kuva kera, kubera niwe umva iryo jwi ryaza rimbwira ati hagari, umva wamenga yari nyarutsa, umva wikure ubwo buzima uraremerewe, wamenga ni ikintu kujya Yesu Kristo atubwira ngo muhemu yera aduhaye wiwe niwe nyene washaka, mugabo numuhoza, amen, aza duhoza tubabaye, aza dusubiza mu inguvu iyo twabuze inguvu, aza dusubiza mu ivyizigiro iyo twihebuye, amen, uwo ni muhemu yera. Ico gishetani mugabo kubera ntarinzi Imana, wamenga naco ni kiza kumpoza, wamenga kiriko gishaka kungira na Deje uraremerewe, na Deje ubuzima ntiburyoshe, ingo wamenga ni nk'ikintu kiriko kiramfasha gutora solution, mugabo iyo solution iyo kugira mfe, yari kunyica, yari kugira mveho, kugira sinzovuge ubwiza bw'Imana, sinzohure n'Imana ngo ndayivuge. Nico gituma yumvuze ngo ijwi risemerera, ni ijwi kubera ryavuye ahantu kure, nibaza ko ijwi kubera ritari kuba rihari iyo abatari ubwiza bw'Imana, amen. Mwihangane ariko namashimwe cyasubira kuduga, si umubabaro, si kugira iki, mugabo ndumva yuko ahantu umuntu wese yumva agwanijwemo uno munsi w'umunsi uhaguruka, umenye ko hanza nturi wenyene, umenye ko ico kijwe atari wewe, umenye ko uwari shetani ariko ashaka kugira akwice nabi, kandi akwica ahantu hinyegeje mu mwijima, ahantu utashobora kubwira n'umuntu n'umwe, nta n'umuntu wumva ushobora kwizera, wumva ko wobwira ivyo bintu wewe ubwawe, wumva umenga uwo busaza ahubwo no kubivuga. Shetani ariyo umuntu yigeze avuga akantu keza ngo igihe cyose tugendera mu gicumuro, dufate ufise igicumuro unyegeza, ngo umenye ko wibaza ngo ni wowe wenyene ukizi, wibaza ngo ni secret yawe wenyene, ngabo ni secret entre wewe na shetani. Urumva rero n'igihe turi muri ayo majwi, muri ivyo bintu bitugirana, twoguma ni ikintu cyo uragira n'isoni, uragira isoni nyinshi, urumva ashaka kukushira ahantu, kandi ashaka kukwemeza yuko ni wewe, kandi yuko niko kuri, kandi urumva ko ari kubw'urukundo ico kintu wo kwibabaza ko ari kugira ahubwo ntuzosubire kumva mubabaro, kumbe ariko gusunikira kuba mu buzima, novuga mu muriro udahera. Je ni mvuze umuriro udahera, sinibaza umuriro nyene uduturira, muga nibaza mubabaro udahera. Urumva mugabo Imana intayanje nuko Imana yahancunguye, nico gituma jewe iyo tuko tuvuga ngo ibintu ngo novuga gute ama réalité spirituelle, sinzwe no kivuga ibintu byo mu mpemu, nibaza ko umunsi natanguye kuvyinjiramwo mu buryo bw'Imana vyaciye bicakira n'ingoga, naciye numva omenga iyi monde ndayizi, iyi si ndayizi, iyi si omenga ahantu si hashasha, mugabo sinari bwahamenye uku. Urumva niyaba nawe umaze kubigira, hari igihe wumva ko ibintu vyo mwe muhemu birashobora kuba ibintu biri bizarre, birashobora kuba ibintu bitagira umutwe n'amaguru, ibintu umenga wumva umenga ntibifatika nyene, ni ibintu biri sinzi, birimo
bigoye gutahura, ariko iyo cane cane wabaye mu bintu nk'ivyo, nkaje nkuko nababwiye nti jewe monde yanje y'ayo majwi y'indani yari plus réel, yari y'ukuri gusumba iyo naba aho naba ndi kumwe n'abantu, kuko dufate nk'ubu twaba twicaranye gutya wewe tukaba two turayaga, ntumenye ko hari ikintu ko kiranyagisha kiriko kiramvugisha kandi cyafluensa kandi bica bikorako n'ingene muri uwo mwanya ntangura najeho gutangura kumva ndiko ndamererwa, ashaka ndashobora kubinyegeza nkabandanya ntwenga muga muri jewe ndiko ndamererwa nabi. Reka ndabaha akarorero, dufate jewe nk'ikintu canshikira mububu iyo mvuze ngo ni ijwi risemerera, amen, risemerera Kristo, risemerera icyabona, nuko ari ahantu navuye hambabaje cyane, sinarinzi mugabo ububabare kungene bwari bungana gushika menye ugukira ukungene kumeze, amen, ugucungurwa ingene kuryoshe, amen. Urumva rero je nafise ubwoba bwo kuvuga kera, cyane cyane kuvuga imbere y'abantu bobo ntaziho n'ibindi, kuvuga muri public, kuvuga mu manama, kuvuga iki, nkaba nari umuntu ndi nko ku kazi dufate nagiye gukora ahantu, kandi rero Imana yaragira ikuntu amashuri yangendeye neza, akazi kakangendera neza, mugabo muri ivyo vyose naho nukuri sindababeshe, si ivyo kwishima niko nivyo gushimira Imana. Kw'ishure narashoka kuba uwa mbere, kw'ishure narakora neza, nukuri nibaza ko nukuri nari umwana n'abavyeyi nibaza ko bishimira bakaba fier, nkaca ku kazi nukuri nkaba umwizigirwa ku kazi, urumva ivyo vyose yari bihari nkabibona, kandi urumva ari umwanya muto nashobora kuvuga nti ni byiza nkaryoherwa, muga ni wari muto cane, kuko uwundi mwanya nari numva muri jewe ikintu ikijwi igishetani kiguma kimbwira ukungene ndi kijuju, ukungene no kugurura n'umunwa, urumva ngiye nko mu manama, urumva ko n'abafise nk'ahantu navuga gute fonction n'abafise canke amatashi nabangira, yaba ari ibintu biba bikenewe yuko mvuga nserura iciyumviro canje kugira niba tugire duhindure, hagiri tegezo guhinduka ikintu, haba hakenewe iciyumviro canje, haba hakenewe ico nshobora kuvuga bifatiye muri ako kazi nkora. Urumva rero mugabo jewe nk'abandi umuntu nikengera cane, sinikengera ngo umuntu yambwiye ngo ndikijuju, sinikengera ngo hariyo ibintu naciyemwo vyanyerekanye ko ntashoboye n'ukuri, mugabo je nikengera cane kubera iryo jwi ayo majwi yaravuga gusumbuye umuntu wese nshoboye kuba no vuga nti wowe ndakwemeye niyo wombwira, nta na kimwe nashobora kwemera tant que iyo majwi yaba ariko arambwira ko ndikijuju, ngire nugurura umunwa gabasha ndi nko mu nama, ngire mvuga iciyumviro canje, ngire mvuge ninge naca numva ngumye, naca numva n'umutima ukubita cane, naca numva cakijwi kiguma kivuga ugira uvuge ibijuju, ugire wimaramaze bagutwenge, ugire numva ibintu ntivyahera caguma kivuga gushika umwanya numva nkaca numva ico nshoboye kugira no kumera amate gusa nukuguma ngerageza uwo mutima wanje usubire hasi, ngize je nico navuga ngo vyose vyavuzwe, sinigeze mvuga hariyo vyinshi bitari vyavuzwe, kubera ivyo nabandi ko ndakora muri iyo nama twahahurira turi abantu dufise ama responsabilité, niko nabivuga, dufise ivyo twitwararika bitandukanye, donc nta muntu yaba ashobora kuba yavuze ico navuze, mugabo nibaza ko nabo baca babire kuko nyene bavuga ati okay ntaco kugira, mugabo nari mu ngwano, sinari no mu ngwano yayo, kuko nariko ndananeshwa, kuko sinariko ndagwana, sinari nzi n'ivyo ndimwo, je nari nzi ngo ni ivyo ndiko ndumva n'ukuri ndikijuju, suko
mfise amadiplome si uko mfise akazi keza si uko banyizera nkaba mfise igiti ciza ku kazi oya kuri jewe yari uri kijuju ico kijwi cabimbwiye ko ndi kijuju urumva kuri jewe niko kuri ndi kijuju kandi ngerageze simvuge ngerageze ngume gusa ndi ngaho nshoboye gutwenga ntwenge nshoboye kuvuga gusa ko byose babivuze nemere gusa ego kuvuga oya urumva ko nace navyevita nace ngerageza sindabigire kubera kuvuga oya uca wisigura urumva nkapfuma mpaguruka navuze ego byavuzwe ico ntari d'accord canke ntemeye nkapfuma mpora nkagenda mugabo aho ni kugira ndabwira ukungene iyo yari nka example ni nakarorero kamwe mu bindi byinshi go mu buzima bwanje byanshikirako kandi wowe ubiraba n'amaso iyo hanze warashobora kwibaza uti ufise ingorane yihe urumva ntiwatora ingorane yanje kuko sinashobora no kukubwira kuko na jewe jina nzi ngo ni jewe none naca ndakubwira byarangora n'ukungene na jewe nibaza ko ndabiplasa urumva naho rero mvuga nti urumva kuvuga ngo Imana iravuga kumva ko Imana ivuga kumva ko nashobora kumva ngo Imana iravuga umva jewe byambereye no kuvuga ubunye ko nshobora kuvuga nti okay ndumva Imana ndabitinya numva ntabitinya kubera ico gihe narabayeho numva nzi neza ko nagiye menya Imana ko by'ukuri amajwi niyaba amajwi ya shetani ninaba narashoboye kumva ijwi rya shetani ninaba narashoboye kubana n'ijwi rya shetani nukuri hamwe ndaryumva nkaryumviriza washaka rimwe na rimwe wamenga ndishura narishura yaba ari conversation kuko na jewe yaba ari none umva yari ikintu numva ko ngumamwo kandi kikambera ahantu numva ariho mbaye gusumba aho naba mbaye nyene mu buryo buboneka urumva ico kintu canzikamiye mu bintu byinshi ntiyari mu buryo bw'akazi gusa byambereye mwumva mu byo byo kwiyahura nkumva ndiko ndanatwara dufate nk'umuduga nkumva ngo rekura ntaco umva rekura aho naba mfise n'ikintu canteri itiro ryinshi ndiko ndatwara itiro ryinshi ryaza gutyo ku murango ashabe mu gitondo abe après midi naja kuri volant naca ngira itiro ryinshi urumva ko yari shetani yaba yaje gutera ico kintu rero hari ukuntu ndiko ndatwara nkaba numva umenga ndiko ndaremerwa nafise abagenzi Imana bahezagire cane bari babizi naca mfata nkaca ndabatelefona nkababwira ni mumperekeze ndumva ko ngire sinzi ndumva ntanguye kuremerwa urumva nabo bari babizi twarabitwenga nyene mugabo tukaba turiko turavugana bikamfasha kugira ngende mugabo ntabigira cyane ntabatora nabanziko naba mfise ingorane niniya kuko tureke ko nagira iryo tiro mugabo naca numva no mwijwi ndibuka na rimwe mfise n'umwana inyuma nkumva ijwi rimbwiye neza ngo ngurekura ntaco ngurekure no ndekure volant kuko muri uwo mwanya twari muri embouteillage yari muri embouteillage y'imiduga myinshi inyuma yayo mugabo ndumva muri je ngo rekura ntaco kandi ukomenga bivuga cari kici kimvugisha rero muri douceur wacu umenga ni nahantu utarabibamwe yo kumva umenga ndiko mvuga ibintu bitabaho bidashobotse muga uwabibayemwe ndazi kuza kumenya ico ndiko ndavuga muga ukumva umenga ni ikintu kiguhoye ukomenga ni ikintu kigukunda ukomenga ni kijwi gishaka kugirira neza irekurege uwo munsi ndibuka ko vyarambaye ko ndarekura ndagenda nyene itiro ryantwaye mfise umwana inyuma bashe sinobabwira nukuri n'ubu ndacemezwa ko Imana umarayika w'Imana yamvyuye sinzi ko rina jewe nahonyeye kuri Franc canke ari wenyene yabinkoreye kugira yanyuguriye amaso gusa kugira ndabibone mugabo nahagare imbere yo wundi muduga gutya imbere yayo nta accident yabaye mugabo yari tout juste yari nyene imbere hari habuzemwe akantu gato mugabo muri ivyo vyose ndiko ndagerageza gutanga ndiko ndavuga ibintu bitandukanye sinoheza nobabwira ukungene aho hose vyambako ukungene vyambako ivyo
rimwe na rimwe vyantwara, ukungene vyaca bituma, ukungene nca niyumvira, nibona n'ingene niyumvira ku bandi, ingene fonctiona, ingene nkora, ukungene mpeza nkaba umuntu aguma ari bloke muri we nyene kandi akaba bloke no mu vyo akora. Nkumva umbajije ngo ejo ushaka kuzoba iki, kuri jewe hari hirabura, yari ahantu hirabura, kubera ico kintu numva ico kijwi cangenderamwo wamenga narinzi wamenga ndemezwa kubera twabanye ntari bwakire no kuri Kristo nk'umukiza wanje, urumva nk'umwami n'umukiza wanje, nico cari umwami n'umukiza wanje, niko nobivuga, kuko nari numva umenga n'umukiza kubera wamenga kirampa ama ide basi amfasha, ko kenshi naca nshaka dufate numvise ibyo kwiyahura binaniye, aho byose sije vyananira n'Imana yabirinze, narumva kenshi shaka kuja no kure, nkumva gishaka kuntandukanya n'abanje, yari ikintu numva muri jewe sinshobora no kubona kure, carampumya no mu maso, sinashobora no kwiyumvira n'akazoza kanje, sinashobora kwiyumvira kwanza gute nashobora kwiyumvira akazoza muri uwo mwijima narindimo, umwijima wantuma ntabona umuco na gato n'imbere yanje. Sinshobora kubabwira kangahe nashobora kuba umuntu abajije batanga kuvuga ibintu vyo kuvuga ngo wibona gute, wibona hehe, ciniriyumvira abantu bari bizarre, nabona nti gute wibona hari yanyu no munsi uhagaze ngaha, yari ibintu nyene nari cane bloke, aho unye nshobora kuvuga nti wow, ugendera mu muco, utangura no kubona amen, imyaka 10 imbere Imana ibishatse ukavuga uti Imana niyabishaka aho hantu nzohabona, kandi ukiprojeta ukabona ibintu imbere, yego urashobora kuvuga ngo nivyibisazi nivyo nifuza, ndavuga nivyo nifuza, mugabo ivy'Imana ishaka bizoba, haleluya, mugabo ukaba ufise basi n'ikintu ubona imbere yawe, mugabo kubera hari umwijima mwinshi nta na kimwe nabona. Urumva rero no munsi numvise shaka kuvuga nti nimbere ko tubandanya, ijwi ry'Imana rirabaho basha, ijwi ry'Imana rirabaho kandi ijwi ry'Imana riravuga, uko onye wumva niko Imana yumva, amen, ukuvuga niko Imana ivuga. Kwanza ntibihera kuri twebwe dutangura kumenya kugira ivyo bintu, niyo ibidushoboza, niyo yabitwigishije, niyo yabikoze, kuko ngo turi mu ishusho ryayo n'isaniro ryayo, siyo iri mu ishusho ryacu n'isaniro ryayo, mugabo twe turi mu ishusho y'Imana, amen. Niyaba rero nshobora kumva Imana, nuko Imana yumvise imbere, nuko Imana yumva no gusumbya jewe, nshobora kubona Imana ibona gusumbya jewe, nshobora kuvuga Imana ivuga gusumba jewe, amen. Nshobora kwifuza kumva Imana ivyifuza gusumbya jewe. Rero iyo Mana yoba ivyifuza ntibitange, ntibibikora, ntitube tugire, yoba ari Imana itazi ico ishaka, none ko bica tubifata gute? Mugabo Imana irazi neza ico ishaka, irazi ko ibishaka, mugabo irazi ko aho hantu washika kubwo kwizera, amen. Rero nukuri nawe ukaba wumva ufise ico kintu ucirekonesa, ukaba ufise, ukaba wumva amajwi, ukaba uvuga uti naje ico kintu nuko. Kwanza nibaza je hajya ko kenshi twese tufise ayo majwi muri twebwe, gusa ndashaka uno munsi unyemerere ndakumvishe yuko iryo jwi rigucinyiza, iryo jwi rikubwira ko atacu umaze, atacu uzovamwo, ko ushobora byiza ari kwihenura ukagenda ukiyica, ukiyahura, canke uri mubi ntacu ushoboye, ikijuju, iryo jwi ririko riragucinyiza, rigushira hasi, rishaka kuguheraheza, umenye ko atari wewe, umenye ko ntishobora kuba Imana. Ivyo vyuvyo nibaza ko twoshobora kuvyemeranya, mugabo umenye ko atari wewe, umenye ko ari shetani. Kandi numva no munsi nukuri nshaka gusengera, nukuri Imana izana umuco muri wewe, uvyemere, wumve yuko nukuri bihagari, wumve ubishavurire, ushavurire iryo jwi, ushavurire ico
iyo shetani iriko irakubabaza, iriko irakwemeza, iriko iridegiza ngo ni wewe, ariko umenye nukuri ndasenze mpwemu yera akugenderere. Haleluya. Niyaba nukuri bihere mu kwemera Yezu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, wumve nukuri uvuga uti ni wowe mukiza uje kunkiza aya majwi, ni wowe ijwi nshaka ko nsigara numva mu vyiyumviro vyanje, mu matwi yanje, ni wowe realite yanje, verite yanje nkeneye, aho nahora ngendera mu zindi mu yandi majwi ya mbere ya realite na verite. Mugabo Mana, ingo mwami wanje Yesu Kristo, naho woba umva ubididinganyako, vuga uti Mana basi wowe waserutse kuri Nadeje, nserukako. Sinzi kungene wumva ushaka gusenga, ariko bisenge n'ukuri n'umutima uri umwe, uri sincere, kandi n'umutima wumva yuko ndasengeye une rage, ndasengeye ishavu riza ridudubiza, riza rituma yuko wumva ayo majwi utagishaka ko mugendana. Amen. Ayo majwi tuyamene mu izina rya Yesu Kristo. Rero nukuri mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kubw'ukubu unye, haleluya, uyo turi kumwe Mana, nawe ari intama yawe, warancunguye Mana, ndaje nukuri ndamusengera, nsenga yuko nawe abohoka. Ntituje tugwanisha ibigwanisho by'abantu, ntituje tugwanisha ubushobozi bwacu, ubwenge bwacu, ariko Mana yacu tuje turwanisha Mana ibigwanisho byawe, ukuri kwawe Mana, dushikamye muri wewe, twegamiye wewe, utugwanirira Mana. Ndaje ndagusenga, ube ijwi riza uburidudubiza muri umwene wanje gusumba ayo yandi majwi yose. Wewe uri ijwi risumba amajwi yandi yose. Wewe ni wowe mukiza wa mwene wanje, nukuri ni wewe uje kubaseruka kwabo bose bariko barumva yuko aho hantu barahazi, nabo barahabaye, bashobora kuba bahabaye ubundi buryo, ariko Mana urazi neza ko ari wowe mucunguzi wabo, urazi neza ibinyoma vya shetani, ariko ngo wowe kuri Mana wacu Yesu Kristo yavuze ngo ni wowe nzira, ni wowe kuri, ni wowe buzima, ariko nuzu restore imitima n'ivyimviro byabo turi kumwe Mana, nabo bumva bari aho hantu. Nuze Mana, nuze wibere Mana, wowe kuba kwakiriye, wowe nzira. Haleluya. Reka ukuri kwawe kuza bariko kududubiza muri bo gusumba yandi majwi yose, ibinyoma bimenagurike mu izina y'umwami wacu Yesu Kristo. Nukuri batangure babone ubuzima, utangure bumva ubuzima, bizerere ubuzima, baryohererwe ubuzima. Amen. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo uzubikore Mana, tubigusenze tubyizeye, kandi tuzi koko kutabesha, kushoboye ibihe byose. Amen, amen.